Inkuru nziza ya Yezu Kristu nk'uko twayandikiwe na Matayo mweranda. Yezu aja mu vyo guhambarira ibisagara yari yagiriyemwo ibitangaro biruta ivyo yakoreye ahandi, kuko abantu baho batari bigaye. Agira ati: urahumiwe Korozayimi, urahumiwe Betsaida, kuko ibitangaro vyagiriwe iwanyu iyo bigirirwa muri Tiri na Sidoni, abantu baho baba barigaye imyaka, bakipfuka amagunira kandi bakisuka ku munyota. Ariko ndabibabwiye, ku munsi w'urubanza Tiri na Sidoni bizobona igihano kiri mu nyuma y'icanyu. Weho Kafarnaumi, nturi mu bicu, uzoca ubushike kure, kuko ibitangaro vyagiriwe muri wewe iyo bikoregwa muri Sodoma, ico gisagara kiba kigihagaze n'ubu. Kandi ndabikubwiye, ku munsi w'urubanza uzobona mabi aruta aya Sodoma. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Bibisomwa ijambo ry'Imana tubizirikane dushingirana cyane cyane kuri iki gisomwa ca mbere dukura muri iki gitabo c'ihunguka. Mugira nti dusa n'abajabutse, turinjiye mu kutangura kumva ingene Imana, mu kumva amaborogo y'igihugu cayo cari kiremerewe na Faraoni iyo cari mu Misiri, iriko irategura kure ingene izobarokora, ingene izobakura muri ako gahahazo, ikabasubiza umwidegemvyo, igasubira ikabagira igihugu cayo. Turatangara mu bwiza bw'Imana bwuzuye ukuba koko ingenza buhoro, ikaziraza n'ibindi ikazirabikuza. Imana yamikora ibitangaza ibihereye mbere mu bintu bito, kandi ikabihera hagati nyene ahariko habera ibintu, ikavyura akabuto gashasha, kandi gahera hari ahantu hato atanuwoca nikanda mu mwanya biriko biraba ko hari ikintu kiriko kiraba. Ariko ikintu kimwe kibiranga niki, cara neza mucumvirize, bashobora gusanga kiri mu buzima bwawe. Ko benshi hari igihe twigira tuti ntaco tumaze, twebwe ntiturabahinga mu vy'Imana, ntidukora ibitangaro. Mugabo hari ikintu kimwe gikomeye iyo dukundiye Imana, itegura inzira y'ubwami bwayo. Kwanka kugira nabi, ahubwo ukamurondera inzira y'ineza. Ukungana kose, sinzi ko mwumvise iki gisomwa. Niko Musa yakuriye kwa Faraoni, mugabo ntavuka mu bo kwa Faraoni, avuka nyene muri b'Abanyamisiri, nako muri b'Abaheburayo, igihugu cayo. Ariko kugira ngo avuke bisabwe ko hariho abantu bagira bati turanse kugendera mu ngingo y'ukwica no kugira nabi, bagaca biyumvira ingene borondera gukiza ubuzima. Tugire Kristo. Murahiriwe, kandi iryo ni ijambo ry'Imana. Murahiriwe mwebwe mwese mwemera gukiza ubuzima, mbere rimwe rimwe bikanabasaba yuko mushobora gusanga muhakwa no kwikwegera. Mugabo kagira uti ubu buzima Imana yakijije minwe yanje ntibumpfana ndorera, ndakora ico nshobora cyose kugira ngo ndabucira inzira yuko bubandanye inzira yabwo nk'uko Imana ibishaka. Twibuke yuko hariho ingingo ya Faraoni yari yasohotse igira iti umwana w'umuhungu wese w'Abaheburayo bazoca bamwica, hakure gusa bigeme. Hakure gusa bigeme, kugira ngo nubundi ico gihugu kize kirapfa buke buke. Muraza bigeme nakarago kabaraye, usanga baca bigira mbere bakibanira nabo Abanyamisiri. Murazi ko bakunda mbere ahantu horoshe, hari ibintu biryoshe, ahantu baronka imishatsi myiza, baronka ibintu vyiza, baronka iraha. Si bose
ko tugire tubibone mu kanya. Hariho abandi bantu b'abakenyezi babigeme bafise uwundi mutima wo kumva neza icyo Imana ibishaka kandi bakemera bakagikurikira, naho byo basaba kumbure gusanga ubuzima bwabo buhakwa kuhasigara. N'abatwumvise sinzi ko abantu mwabumvirije neza, harimwo nyina wa Musa, hakabamwo mushiki wa Musa, hakabamwo n'uyu mukobwa wa Faraoni. Mbere abahinga mu vy'Imana barabonyemwo kure imburi ya Bikira Mariya. Imana ntivuguruza yamishima guca hajya nyene yaciye. Ariko n'umwana w'Imana aje kurokora isi yose ntiyaje akoroka ku gicu, yaje nk'abandi bana, yavutse nk'abandi bana, araca kuri zijya ntambuko zose ubuzima bw'umwana bucamo. Abantu rero musigaye mwihingingo zo kuza muri ica abana. Hari abantu muri mw'ibintu uko kwezi guheze byica umwana, ari mubizi. Ariko hari igihe umuntu ahura n'ijambo ry'Imana kandi Imana ikamubwira mu mutima wiwe, agafatinga akagira ati sinkisubira kugomba kuzibira Imana. Ugasanga arashobora kuba yugurura iyindi nzira ikomeye mu ngingo nk'iyo yo kutemera kugendera ku vyiyumviro bigezweho canke ku ngingo zigezweho zihagarika ubuzima, zizibira ubuzima, zizibira igikorwa c'Imana. Ugasanga turiko turica. Kandi ngira ngo abavyeyi banigagura abana b'abahungu bavutse bagira bati twe naco twiyotsa n'itegeko. Hari igihe ashobora kuzitegeko mugabo kumva ijwi ry'Imana rikubwira riti rengera ngaho, kuko urukundo rw'Imana ukurokora ubuzima birengeye amategeko yose. Kuko itegeko rya mbere ni itegeko ry'urukundo, gucira inzira ubuzima bugashobora kubaho neza, bukisununura, bukava mu ico Imana yabutegekanirije cyose. Uyu mwana ukuyeyo urazi kumbure ko atari we yorokoye igihugu, ko atari we yovuyemwo wundi muntu ahambaye azogira akamara abandi benshi Imana izanye. Uyu mwana ufashe kw'ingingo, hari abafata ingingo zo kunigagura inzoya mu mbanyi z'abavyeyi. Byose ko turaganira nkumva umenga ndashaka rimwe kuzobaza hariya kwa muganga, sinzi ababizi barambwira be bajya abana batashoboye kuvuka bavutse mu mafosse couche babashira he? Babata nk'ibinyamanyama nyene byapfuye canke barabegeranya mu iteka bakabashingura neza? Bajya bari mu buzima bw'Imana, si ibinyamanyama, si ibintu byo kumanipira gusa muri laboratoire. Abaganga mu nyumva mukizirikana imbere y'Imana. Abo bana baja he? Sinzona bisagira ati bamukuyeyo batera mu kintu c'ikidobo bamujana he? Kuko twese kugira ngo uyu munsi twe duhagaze turi bazimuka uyu munsi, hari ahantu twaciye nkaharya. Iyo abavyeyi bagufata kw'ingingo ntuvuke, mugabo wowe waravutse kuko wafashwe kw'ingingo yuko batakuzibirira ubuzima. Mugabo ko ushikiriye ubuzima ugira utangure gufata ingingo zo kuzibira abandi, uzibira igikorwa c'Imana. Umenga biragoye. Ejo siza twe turabiganira hari iburaya, ukamenga ndiko mvugira mu bintu bitumvikana, umenga ndikigugu. Ntibashobora kugira ati oya umubiri wanje ni gwanje ndawukoze ico nshaka. None warawiremeye, urazi ingene ukura, urazi ingene uzosozera. Gasanga rimwe rimwe hari igihe tutakiyumvira ngo dushitse kure, ngo twibuke ico twita mu gifaransa le mystère et la sacralité de la vie. Le mystère et la sacralité de la vie. Aha si ukwica gusa inzoya, nabo bose dushobora gufata ingingo tukica abantu
canke tukabicira hejuru, canke nyene tukabica kubw'amadini n'indi migambi, ugasanga uriko wica umuntu wo mwinosa, umuntu ataca ariko aragira nabi, mbere yaraje mwineza kubw'abandi, ariko araharanira ineza, kandi niyo neza iyo hindukira ikakubera nawe ineza. Aba bakenyezi rero baraheza bihereye kuri nyina wa Musa, aragira ati oya, uyu mwana ntawe nica. Kandi iyo tumaze gufata ingingo yo guhagarara mu Mana, mu ngingo y'Imana, mutima hari igihe aca twereka izindi nzira. Mutima caramuha ubwenge bw'ingene aca ategerezwa kubigira, aramuha ubukerebutsi. Ico nico kiranga hari mutima w'Imana. Ntihaba amablokaje gose ukamenga byose biraburaniwe. Hari ahantu atanga agaco, atanga agaco, atanga agaco, agaheza agacinzira y'ingene ibintu bishobora kubandanya neza, naho bitarasokoroka ngo bibe ibintu bihambaye gose. Aramuha ubwenge, arakora ikivumvu, araheza amushiramwo. Yarazi aho mwigeme wa Faraoni akunda kwiyuhagirira, n'amasaha akunze kuhamanukirako, ararungika ico kivumvu, hama gishikira imbere. Bari babipanze na mushiki wa Musa, uci winyegeza ahantu, niwe wabona mutoye uca utaruka useruke. Giruti yo, ubwo sino gufasha kurondera umukozi. Umwigeme wa Faraoni yarazi ko uwo Goruyoya aruhaye umukozi, ntiyarazi ko aruhaye nyina wahago. Murumva ubwenge bwo mu kwemera. Mukama arashima yuko kandi tumenya no gukoresha ubwenge. Harabotinya guca bagira bati yo, mushiki wa Faraoni nako wa Musa yarabeshe. Baranumva abantu bazavuga ngo narabeshe kandi yarakijije ubuzima. Oya, nta kibi wakoze mwa, ahubwo n'ubwenge mutima ashobora kuba yaraguhaye kugira ngo acire inzira ikintu, acire inzira ubuzima. Aha twese twavuye tumufata abantu bakunda gukurikiza ibwirizwa ku karongo. Mushiki wa Musa catu gukwega amatuje kwirega kwa Patiri n'Umutsamana wa Radio Maria, warabeshe umukamo, warabeshe umukobwa wa Faraoni. Umunsi wo kwakira abantu, umuntu aja hungira iwawe abandi bagomba kumwica, ukabwira uti yenda monyirutsa aciye ngaho, mugacugaruka kwirga ngo warabeshe. Ahubwo waragize neza, warakijije ubuzima. Ko kantu mwakumvise. Niho rero Imana ica ngaho igaheza igacira inzira ubukiriro bw'Isirayeli. Yabuhereye hariya, nk'aka kana ntimuzi ico gashobora kuvamo. Ako kumbure ufise mu mbanye ntuzi ico gashobora kuvamo. Mugabo igihambaye nuko kari kwingingo y'Imana, kari kwingingo y'Imana. Dusubire tugaruke ngaho. Isi nibizunguruka, ibihindagurika by'ubuhinga bwa none, ibintu by'amadekuverte, ubwenge bw'umuntu buguma butora ibintu, ntibugere igihe buduhenda ngo ubwacu bucurame, twibagire iyo tuva, twibagire igituma ngenda cy'ubuzima bwacu, twibagire naho dusozerera. Twame twibuka yuko uwa mbere, uwamaho afise ingingo ya mbere n'iya nyuma ku buzima bw'umuntu, yamara umukama Imana. Yambara umukama Imana. Biratangaje ringene Imana itegura. Imana ni nziza gose, igacitegura ibintu, kuko Musa azoza gukura igihugu cyayo mu minwe ya Faraoni, kandi kuko izomugira umuntu w'umu-administratif azotunganya igihugu cy'Imana, akagipanga neza, akagihijunja n'ijambo. Imana igize iti genda gukurira kwa Faraoni, genda gukurira kwa Faraoni. Agiye gukurira hari indani nyene, hamwe nyene hafatwa amategeko yuko babica. Muze muritonda, naho hantu ushobora kuba twaramaze gushirako icandiko tuti hariya ni mu mashetani.
bariya abantu ntaco bovamo. Hariho umuntu w'Imana ushobora gusanga ari hariya Imana iri kwirakoreramo kugira ngo aguma kiza, aguma arondera inzira z'urukiza. Tube twitonda, ntiwita ahantu mu mashetani, ahubwo raba ishetani uko kwiyeretse ubwayo. Musa agakurira hariya, Imana ikamutegura. Mugabo murabona yuko na Musa yibagije ati reka ndabe ingene nokiza abantu b'iwacu ndabagarukire, nawe nyene akoresheje ukwica. Imana ntizovyemera navyo nyene, izotuma ahunga agende mu bugaragwa, agende kuzokorera umuntu w'iwabo yitwa Yetro, abanze imutegure, imuha umwanya wo kumutegura wundi, yumva ubuzima bwo kwa Faraoni, yongere yumva ubuzima bugoye bwo mu bugaragwa. Ibintu byose Imana iducishamwo, hariho ibintu biri kwiradutegurira bikomeye, hariho ibintu Imana iri kwiradutegurira bikomeye. Twari kubiganira kumbure tukanoganza, ariko umwe wese arabe ntapfishe uyu munsi ubuzima bwiwe. Naho iyo bari kwaca mu bigoye, ntihabuze ikintu gikomeye Imana iri kwirategura imbere yawe, iri kwirategurira abandi, iri kwirategurira mbere igihugu cyose. Fata nkama ubuzima bwawe n'ubw'abandi, wame wubaha ingingo y'Imana ku buzima bw'umuntu, wamurondera guhinduka, urondera ingingo yayo. N'igihe byakunaniye ugasanga wazimiye, wagendeye ku zindi ngingo, uzosanga hariho iyindi ngingo ikomeye Imana yakwanditse ko, kuko mu kukuzana muri ubu buzima ntiwakorotse nkiragarira, ntiwaje ku gihamana, waje ku ngingo y'Imana. Amen. Amen.